Turabaramukije twongera tubaha ikaze mwese mukurikiranye imbonesha kure JCTV. Uyu ni umwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 16 Ruheshi umwaka wa 2021. Amakuru y'uno munsi akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igenekerezo rya 16 Ruheshi buri mwaka harahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika. Mu Burundi ubu munsi mukuru wahimbarijwe muri site Soberi mu Maramvya iri muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Mukaza kubikurikirana muri ano makuru. Mu gihe haciye igihe kitari gito umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi afatiye ingingo abubatse amazu mu bibanza bitemewe n'amategeko ko boyabomora. Ibikorwa vyo gusambura inzu zubatse mu bibanza bitemewe birabandanya. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Mu bijanye n'imibano, indero n'ibindi, muri quartier Soberi iri mu Maramvya muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura, ababa muri iyo site nubwo baje bava ahatandukanye ntibabuza ko umubano wabo ugenda neza. Tubafitiye kandi amakuru y'inkino n'ayo mu makungu. Igenekerezo rya 16 Ruheshi buri mwaka harahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika. Mu Burundi uwo munsi wahimbajwe. Ibirori byo guhimbaza uwo munsi bikaba byabereye kuri site Sobere mu Maramvya iri muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Nyakubahwa Sabushimike Imerde, umushikiranganje ajeje gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, akaba yateteka ibi birori. Kubwiwe intambwe mu gukingira abana mu Burundi iri ku rwego rushimishije. Idonido na Godefroid Nzobumwe. Uyu munsi igenekerezo rya 16 Ruheshi umwaka wa 2021 niho ibihugu bitari bike vyo muri Afrika vyahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Mu Burundi uwo munsi wahimbajwe aho wahimbarijwe muri commune Mutimbuzi zone Maramvya muri site Sobere ahegeranijwe abagiye bahura n'impanuka z'imvura muri quartier ya Gatumba. Ikivugo cy'uyu mwaka kikaba cyagira kiti: inyuma y'imyaka 30 iheze twiyemereje amasezerano ya Afrika ajejwe agateka no kubaho neza k'umwana, turushirizeho inguvu mu gushira mu ngiro ibiri mu ndinganizo y'ivyo kugwa gushika mu mwaka w'2040. Ibi birori byari byatewe iteka na nyakubahwa umushikiranganje wo gufatana mu nda, gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, Imerde Sabushimike. Mwijambo ryiwe yamenyesheje ko uyu munsi mpuzamakungu uhimbazwa mu kwibuka abana bisoweto muri Afrika y'Epfo bagandaguwe mu 1976 bazira uburenganzira bwabo bwo kuja ku mashure nk'abazungu. Akamenyesha ko hano mu gihugu cacu rero abana benshi bava mu miryango yabo baja kugerera mu mabarabara ko bakwiye kwikebuka. Akaba yasabye abana bava mu mashure baja mu mabarabara ko hamwe batokwikebuka bazofatirwa ibihano narijya usega n'usegesha bihanwa n'amategeko. Kurikirana umushikiranganje Imerde Sabushimike. Abana bava mu miryango yabo bakaja mu barabara kandi bacibwenge. Nimutahure ko ikibazo mu barabara atari ikibazo cyane. Mugende mwegere abavyeyi banyu kugira mubandanye muronswa indero kuziko, umenye ko igiti kigororwa kikiri gito. Ejo bundi aho bukera mugakura mukagera mu bigero, aho muzoba mukeneye kwibeshaho no kubeshaho imiryango muzoba mwarashinze bizobagora kuko mutateguwe hakiri kare. Mugende nyabuna muje hamwe n'urungano rwanyu mu kibano, mutegure kazoza kanyu mu kuja mu ishure no mu gukora utundi dukorwa twobafasha kwiteza imbere. Tukabasaba gukurikiza kandi izi mpanuro tubahaye, twongera tubamenyesha ko abo bana baciye ubwenge bari mu ibarabara canke abavyeyi basegesha abana mu ibarabara, igihe batokurikiza z'impanuro bashobora gufatirwa ibihano, kuko ugusengereza no gusengesha abana bihanwa n'amategeko.
Umushikiranganje Imerdi Sabushimike akaba yarangije ibi birori mu gutanga imfashanyo ku bana bamwe bari batowe muri quartier Sobere. Bamwe mu bana baronse izo mfashanyo barashima iyo mfashanyo bahawe. Bavyakiriye neza. Turashimiye Imana cyane kuba batwitabye nkatwebwe gateka k'abana. Abana bo muri Afrika kuba batwiyumviye ko bakaza bakatugirira umunsi mukuru. Byatunezereye cyane. Mu gihe haciye igihe kitari gito umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi afatiye ingingo abubatse amazu mu bibanza bitemewe n'amategeko ko boyabomora. Ibikorwa byo gusambura inzu zubatse mu bibanza bitemewe birabandanya. Mugenzi wacu David Mugisha yashitse muri komine Muha muri zone Kanyosha aratubwira ko yabisanze. Haraciye igihe umushikiranganje w'intara yo hagati iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu afatiye ingingo abubatse mu bibanza bitemewe n'amategeko mu makarti atandukanye ko bobomora. Iyo ngingo ikaba yarashizwe mu ngiro. JCTV ikaba yagendeye komine Muha zone Kanyosha aho twaciye kwibarabara rya Rumonge muri zone Kanyosha. Iyo ngingo yarubahirijwe muri rusangi. Twashoboye kwinjira muri quartier ndetse n'ahandi twasanze iyo ngingo iriko irashigwa mu ngiro. Heshi hashoboka n'ahandi baramaze kuyubahiriza. Icibanekeje aho nyene muri iyo quartier nuko hariho hamwe iyo ngingo itarashigwa mu ngiro bigaragara neza ko hari abacisamaza bibaza ko iyo ngingo hazogera igihe igahagarara. Twabamenyesha ko aho twashika ku biro vya komine Muha twavuganye n'umuhanuzi w'ubuhinga ajejwe imigambi ya komine n'imibano Ntahomvukiye Jamari yatumenyesheje ko abo bacisamaza arindiye ingingo y'umushikiranganje kugira bagire ico bakoze kwabo batarubahiriza iyo ngingo. Eko ingingo yarafashwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kugira ngo abantu bubatse tajanye n'amategeko babomore kugira bubakirije amategeko. Hariho abaciye bavyumvubwo nyene baca batangura kubomora n'abandi ariko barabikora n'abandi bataravyumva. Uretse ico turiko turakora tubandanya duhimiriza kugira ngo abantu bose baje bakurikiza itegeko. Nibaza ko bose bategerezwa kubahiriza iyo ngingo kuko yarafashwe ku neza y'igihugu, ku neza quartier kugira ngo amabarabara ahite umuntu wese yubake iwe. Nivyo rero hari abatangura kwisamaza bazi ngo iyo ngingo yoheruko nyene badashikiwe ariko bamenye ko umuntu wese yubatse bitakurikije amategeko azotegerezwa kubomora. Itegeko izoguma rikurikizwa kuri bose. Ego abona ko hari abirutse gushira mu ngiro abatarabishira mu ngiro mega ariko barisamaza nta zindi ngingo batabafatirwa cyangwa bacibwa amande kuko batanya gushira mu ngiro iyo ngingo mukuru w'umushikiranganje. Ubu turacaraba ko biriko ko biri turiko turakurikiza ingingo y'umushikiranganje hama umushikiranganje bwafashe iyo ngingo ni bwadutegeka ati abatara kukurikiza itegeko tubagenza uko twe tudosha tukora ico umushikiranganje yadutegetse. Mu bijyanye n'umubano indero n'ibindi muri quartier Sobere iri mu Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ababa muri iyo site nubwo baje bava ahatandukanye ntibabuza ko umubano ugenda neza. Sibomana Ponsier asanzwe yimenyereza muri JCTV yahashitse aratubwira uko bimeze. Abene gihugu begeranirije muri site Sobere bamenyesha ko umubano wifashe neza muri rusange. JCTV yashoboye kuyaga n'abatari bake baba muri iyo site ni mu bakurikire. Umubano muri rusange umeze neza mugabo gusa karacamwo kurazi ko ahari abantu hamura umuruntu karacamwo nta hosya bwose aronka kazi mezi imwe babona ko n'ubundi uko bivuze duhura n'abantu benshi afise imico myinshi bitandukanye kuvuga turagerageza kugira ngo turabe nyine ko twoshobora kubana neza nubwo bidakunda cyane usanga ari ibintu bigoye cyane ariko turagerageza kabisa turagerageza cyane cy'umubano kweri muri rusange cifashe neza. Direkeye nk'umubano hari abo twasanze ngaha nabo twaziye rimwe mukuru umubano kubanye neza
turafise ishirahamwe ngaha rya SADE riratora abana bakabakinisha, ikigo cyabo niki kiri ngaha, bakabahanura ku bijanye n'indero n'imfuvyi zose bakaziremesha. JCTV yashoboye kuyaga kandi n'umwe mu barongoye SADE muri iyo site, ahavuga ko bakora uko bashoboye kose ngo bite indero y'abana banamenye nuko babayeho. Turafise ico twita espace ami des enfants, mu Kirundi ni novuga ko ari ahantu hateguriwe gukinira abana. Iyo rero umwana uri kuramukinisha turabona ibibazo abafise. Umwana uri kuramukinisha urabona ko agwaye, umwana uri kuramukinisha arakubwira ko yasivye ku ishuri. Niho mwiyo migwi tugira tubona icyo umwana akeneye, kuko urabona umwana ashobora kuba mu mporero kubera ko ababyeyi bari mu bibazo. Rero mu gateka k'abana ibyo ni ikintu kije imbere cyane, yuko ahantu hakoranirizwa abantu nk'aba habaho igisata kiraba ibyerekeye agateka k'abana. Ku bwa Ndaruvukanye Joashe, icegera c'urongoye site ya SOBL, ibintu vyifashe neza nubwo atazibana zidakubitana amahembe, ariko ngo amakomite aritwararika umutekano wabo bene gihugu. Aha muri ko murabona inkambi iteguwe mu mice ine. Mwiyo mice ine twagero turagabura mu gihe amashirahamwe abaje ngaha, hari amashirahamwe y'ishyirahamwe SADE kugerekeye ugwaruka, ni ishyirahamwe riza bwa mbere kuko irakunda no kudufasha cyane aba bana kugira bibagire ivy'umwuzurire wabateye w'amazi bivanye n'imikino baza barabakinisha. Hama tugashimira n'ishyirahamwe Fondation Star naryo ritwararika cyane indero y'ugwaruka, n'ishyirahamwe baho kibona, ayo n'amashirahamwe akunda kudufasha cyane, bagaca bakorana n'ishyirahamwe Croix Rouge rijejwe kuba aba bana bogira imibano myiza. Kuvuga rero twarateguye neza aba bana ukungene bishobora kwiyirwa no kurara. Ntawovuga ngo byose birera derere, mugabo aho tugeza turashobora, kuko ukubona iyi nkambi iteguwe no kuvuga inzu 10 zifise umunyumba 10 wazo. Mugira baba yako kagorane katabaye umurengera nyumba 10 arumviriza abo bantu bakabuzuriza, hama birinza bidushikira twebwe turi kugogwa hejuru yabo, ukuvuga biba byagoranye cyane. Musanzwe namwe murabibona ko abantu ho ngaha naho babashamira bitagaragara cyane, kuko n'abantu batozwe indero mu buryo bwose, twamiza ko amanama ku mwanya ku mwanya. Mu makuru avugwa mu makungu, imishamirano irakomeje hagati y'igihugu ca Israeli n'abanyapalestine. Indege z'ingwano z'abanyisraeli zaraye ziteye amabombe mu gace k'ubumanuko bw'umuji wa Gaza. Igisirikare ca Israeli kikaba kivuga ko cabikoze kubera ibiturika vyarungitswe ku butaka bwa Israeli bivuye mu karere ka Palestina. Ibi bikaba vyatumye mu gihugu ca Israeli ibibanza bigira ku 200 bifatwa n'inkongi y'umuriro. Uku gusubizanya hakoreshejwe inkoho n'amabombe bikaba bibaye inyuma yaho kuwa 21 Rusama hari hasinywe amasezerano hagati ya Palestina na Israeli yo guhagarika intambara yari imaze imisi 11 idahagarara. Abanyapalestina bagira ku 260 bakaba barahasize ubuzima, mu gihe Israeli yo yabuze abanyagihugu bashika kuri 13 kubera iyi ntambara. Mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryasavye impande zose kwigumya, ibintu bishobora kunyuka, intambara igasubira itoto, ingana zigatikira. Abanyisraeli n'abanyapalestina bakaba bamaze imyaka irenga 50 badacana uwaka. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango y'aya makuru gushika arangire. JCTV irabashimiye. Mugire ibihe vyiza naho ubutaha.